Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bimese mudukurikirana muri agiye hatandukanye. Erika mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cy'agatondo turigirikirizo rya munana kwezi kwa gatandatu rumwaka. Turimo twaje kuganira muri kino kiganiro niyo mpamvu tuzindi kugira ngo tushobore kubabwira byinshi mu bimwe avyire ku mirongo rwamba ndetse n'amakuru abagenda agiye aravugwa hagiye hatandukanye. Muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'impfu zibiri z'abasikari bakomeye cyane muri twigwanaho ziriko ziravugwa. Turavuza kuvuga ku bijanye n'urupfu rwa Colonel Sematama, bivugwa neza ko yoba yarapfuye asize ubuzima mu migwano imaze imisi iriko irabahuza n'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF ari mu misozi miremire ya Tetware yafize ivyo gusa. Turaza kubabwira ukuri kubijanye n'urundi rupfu kuravuga yuko Afande Rugabo canke Afande Fidel Rugabo nawe yoba yarasize ubuzima muri iyo migwano yabereye hariya muri Tetware ya Fizi muri Warekaje twaje tubabwire ukuri kwavyo ndetse n'ingene biriko bigenda bivugwa. Si ivyo gusa tuza kuganira muri kino kiganiro turaza kuyaga kubijanye n'ubuzima bubi canke ukungene mu gihugu ca Plito mu gisagara ca Goma abene igihugu batari baki bariko baricwa. Naganda babwire neza yuko mu gisagara ca Goma biboneka neza ko President Paul Kagame yongeye kurukindi equipe y'abafatanyi bo ku nguvu n'abicanyi uko bariko barabikora kundi muvuduko canke ku rugero rudasanzwe. Aha twashoboye kuganira na bamwe mu bene igihugu basanzwe ba muri kino gisagara ndetse bananyohereza ubutumwa bw'amarira y'abene igihugu, abamama, abapapa, abana bariko barakubagurwa hariya mu gisagara ca Goma. Mu mpera za kino kiganiro ndaza kubashiriramwo ano makuru kugira ngo mushobore kuyakurikirana. Wowe uza kuraba kino kiganiro kugira mu mpera ndaza kuyagushiramo impera kugira ngo wumvirize amarira y'ingene ngaha muri Goma abene igihugu ubuzima bayo n'ingene bariko baricwa ubuzo bongira bafatwa umuntu agafatwa ku nguvu, umwana w'imyaka 5 agafatwa ku nguvu, umuvyeyi wabona murumva neza yuko agahinda kadasanzwe kariko karabera hariya muri Goma. Sivyo gusa muri kino kiganiro niyo mpamvu namwe ndabasaba kuri abakino kiganiro kugira ngo mukirabe impaka mu gihezi kuko hariho avantage haba kuri jewe canke kuri mwe. Muri kino kiganiro kandi za kubabwira ibijanye n'abasirikare ba Wazalendo bonyene bagwanye hagati yabo baraye bacanyemwo kubera imvo zigitangwe tuzo kubabwira aha muri Side Kivu. Turaje tubabwire ukungene Wazalendo yacanyemo n'abazandi bagenzi babo ndetse baranarasana abatari bake mbere baranahasiga n'ubuzima nkuko amasoso canke amakuru yacu ava muri ivyo bice byaberema kabikabishe yageye arabitubwira. Rero ikaze muri kino kiganiro twongere kuduza abadukurikirana mu gufyondala subscribe kuba atarabikora dukwize abantu 12 mwabonye 11 twabigezeje hama uze muri comment tubwiye Kodi the Black congratulations. Byose ni kubganyu ntabwo Geno vyishoboza ariko kubera inguvu zanyu ziratuma abadukurikirana baguma biyongera umwanya ku mwanya. Ndanabasaba gufyonda kuri like ndetse muze no muri commentaire mushireyo igitekerezo cyanyu canke iciyumviro cyanyu mwumve canke muze murakurikirana uko biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Twinjira neza mu kiganiro cyacu nyezina ariko ndanabamenyesha neza yuko wa murasanzwe bafasha kusafirisha abantu abajana mu gihugu ca Dubai agikora neza 5 kuri 5 uyo ushoboye kumurondera utigera umubura. Niyo mpamvu namanda bacishizamwo kano ga publicity kugira ngo mukurikirane hama muzinda babwira ibijanye n'urupfu rwa Colonel Sematama, urupfu rwa Afande Rugabo Fideli, byose namaze kubona bishira ku meza y'ibiganiro tugiye kuganira ko. Rero domisi mwebwe mudukurikirana nimucikwe n'inkuru nimwe muzongiye kubatangariza. Ndazi neza yuko mwama muri maze kugira ngo ashobore kubatangariza bishasha nejya mwabonye neza yuko ari je wa mbere namanda ba breakinga inkuru namanda bazarira inkuru zishasha atana handi na hamwe muri gera muzumva abandi bose bakaza basubira mu makuru banayabayasukuye bacha kwishira hejuru. Ndabizi kari gwa rukundo mudufitiye ariyo mpamvu namangerageza kugira ngo ashobore kubazanira bishasha no kubacukumburira ibiba bigezweho. Manza kukwende kana video hama ndagenda babwira ibijanye n'inzimfu ziriko ziravugwa. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita ba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73.
kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Twinjira mu kiganiro cyacu nyezina tubabwira ibijanye n'izi mfu zizo ziravugwa kuri Colonel Sematama. Colonel Sematama narimaze imisi ndiko ndababwira ibijanye n'ingene hariko harahangana canke ariko aratana mu mitwe na M23 RDF kubera ko hari ivyo yashoboye kubanka tuzo kubabwira muri kino kiganiro. Hari amakuru ariko aravugwa neza yuko Colonel Sematama yoba yamaze kwicwa n'umuhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ati Colonel Sematama inyuma yo kuraswa bikomeye yoba yaciye hasiga ubuzima nkuko abeshimagiye mubibona ahagiye atandukanye mbo zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu fashe no mwanya kugira ngo nze kubabwira ibijanye n'urupfu canke n'ibiko biravugwa kuri uyu Colonel Sematama asanzwe arongoye umuhari wa twigwandeho inyuma y'igandagurwa rya makanika inyuma y'urupfu rwe. Murabizi yuko Sematama ari we yaciye arongora yitwigwano ndetse ari nawe yahuje ibiganza gatanu n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Twaje tubabwire inkuru mbi y'ivyamubaye ko ndetse n'amakuru kanacishikanaho kumbuga ngo kanomenye zitandukanye avuga ku bijanye n'uru rupfu cyangwa kwiraswa rya Colonel Sematama. Twaza kubabwira n'ibijanye n'urupfu ruri kuravugwa rwa Afande Rugabo, umwe mwari muzi nk'umu influencer canke yamenyekanye kuri zino mbuga avuga amajambo agiye atandukanye acyoza Uburundi mbere akavuga ko azorasa Uburundi abukuye muri Uvira maki Bujumbura. Ibindi azi ko mubizi hari amakuru ariko aravugwa neza yuko nawe yoba yarashwe ndetse agahita yitaba Imana. Ukuri kose kuri muri kino kiganiro, niyo mpamvu ndagusaba kuraba kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera. Ariko imbere ko ndababwira ibijanye n'izi mfu ziho ziravugwa mu bayobozi ba M23, reka manze ndababwire amakuru y'ibiko biraba mu gisagara ca Goma. Mu gisagara ca Goma natangwe ndababwiye yuko hari ko haraba ubwicanyi budasanzwe, hariko harigaragaza ubwicanyi bwo kugwego ruteye ubwoba, ubwicanyi ndenga kamere nkuko hatangwe ndabibabwira. Abene gihugu muri Goma mubo twavanye ku munsi wejo hari umurundi ariyo yarambwiye ati bwana Cody de Black abene gihugu ngaha muri Goma uburyo babayeho n'uburyo bubi cyane, bariko baricwa, bariko barafatwa ku nguvu, ubuhimbiri bwose aho bwakabaye leta y'u Rwanda nibwo iriko irabakorera. Aya niyo makuru nakuye ku basanzwe baba hariya mu gisagara ca Goma, ndetse nkanababwiye neza yuko hagaragaye canke hasohotse amajwi y'abana bariko barafatwa ku nguvu, bakoma induru, barira, abavyeyi baboroga. Ibi byose byabereye mu gisagara ca Goma. Ari niyo mpamvu nzo kubashiramo mu mpera zino video mwumve uko biriko biragenda hariya muri Goma. Rero Goma no babwira neza yuko abene igihugu bo muri Goma bavuga ati tugerageje kuraba biriko biratubako ubu tuvugana birashoboka yuko President Paul Kagame ashobora kuba yazanye indi ekipe yabicanyi bafata ku nguvu biyica rubozo kugira ngo bashobore kwangiriza cyangwa bagume bangiriza ubuzima bw'abana b'abakongomani. Iyo ndababwiye yuko baje gufata ku nguvu nta wamenya neza ko abara abantu batewe ibishinge canke ingwara baza guteragira mu bakongomani. Ibi navyo birashoboka kandi amahirwe arahari asamposa. Ariko ku rundi ruhande ni kugira ngo bashobore konona mu mitu canke bonone abana b'abakongomani bazokure barihevye, kuko murabizi yuko umuntu yafashe nguvu akiri muto nk'abana y'imyaka 5 y'imyaka 10 ku myaka 15 uburi kuramicira akazoza azokura nico gisebe, azokura n'icihebe yarihevye ndetse atakintu kwisiki kimuryohera. Ibi rero nivyo abanyarwanda bariko barakorera abakongomani hariya muri Goma. Ibi bibazi ko biribonekeza, niyo mpamvu nababwiye neza yuko u Rwanda mission rufise ngaha muri Kongo inyuma yo kwiba amabuye y'agaciro baranagomba kwica abakongomani babahonye. Bijya bakoze muri Rucuru bakica bene igihugu batari bake b'abakongomani, baragomba yuko bigoma birandagata mu bindi bice. Nta wuzi ihangiro kari ryo kwigarura abakongomani babamaze, ariko ntabwo u Rwanda gomara abakongomani, ntabwo vyokunda kuko abakongomani ni benshi. Rero no babwira neza yuko ino nkuru y'umubabaro ikiravuga mu gisagara ca Goma tuzakomeza kuyibatoza tubwira tumenye ukuri kwavyo, ariko mumenye neza yuko bariko baricwa abandi bafatwa ku nguvu. Mu mpera za kino gano neza kubashirirayo amajwi y'ingene biko biragenda hariya muri Goma. Mumve abana ngene bako bafatwa ku nguvu, abavyeyi amarira kubera igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame ariko arica rubozo abana b'abakongomani. Ibi muraza kubikora kiganiro mu mpera za kino gano zashiramo video kugira ngo muze kubitahukirwa mu buryo boneka je ko Dide Black nje nkabiba break na cyane bababwira mubibona umengo
ni ibintu byo gufina, ariko muri no minsi nagenda bamenyeshe neza yuko nzokwama ndabaha byinshi amafakte menshi kuruta uko nzoza ndababwira ubusesanguzi canke amakuru agiye atandukanye. Rero mu mpereza kino biganiro baza kumara kino biganiro mumaza kukenera video mwumve amarira y'abakongomani bariko barava muri Goma, baba mu gisagara ca Goma, mwumve ngene bariko baricwa, ngene bariko barafatwa ku nguvu n'ibindi byinshi vyandabutaki. Ariko twisubirire kuri ya nkuru iri kuravugwa y'ibijanye n'impfu za Colonel Sematama na Afande Rugabo. Ndazi abenshi burarindiriye kumenya ukuri kw'ivyabaye kuri Colonel Sematama. Murakeneye kumenya eske Colonel Sematama yarishwe bimeze gute, nyamba yarapfuye vyagenze gute, bimeze gute, bizoherera hehe? Kandi ndazi neza yuko mukeneye kumenya ivy'ibijanye na Afande Rugabo. Uyu Colonel Sematama nariko ndababwira, nari maze iminsi ndababwira ibijanye n'imigwano canke ukudahuza kwa M23 na twigwano hariya mu misozi miremire yitwa ya Fizi. Ndababwira nico bava, ndetse guhera ku munsi wa gatanu hadutse imigwano bariko barahangana hagati yabo. Ni imigwano novuga neza yuko vyagiye guturura kugera ku munsi wa gatatu masaha y'umugoroba, bahejeje kugwana mu buryo bukomeye. Abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda n'abasikare batari bake batwigwaneho barahasize ubuzima mu buryo bukomeye. Inyuma M23 nyuma yo kubona itari kumwe na twigwane cyangwa twigwaneho ifise ibindi vyiyumviro, nagenda babwire yuko M23 cyangwa RDF yagombye gusepara ico bitwa MLDP na twigwaneho. MLDP cyukwayo na twigwaneho cyukwayo baragomba yuko MLDP kubera ifise ama ideology ni imyumvire y'abanyarwanda baragomba kuyiguza M23 cyangwa igihugu cy'u Rwanda ko babonye ko twigwaneho batakiri kumwe, ni kubanza kubasepara na MLDP babahuze na leta barabo basangiye ideology. Kakako leta tabarayo murabizi neza yuko itegerezwa akugumana na M23 kubera ko nta ifise yoja inyuma y'ibi vyose. Sevre twigwanira shobora kwishikana ikavuga ati twebwe tuyiwacu reka tuhagarika imigwano FARDC ifate buri kimi ngaha, ariko ntabwo twigwaneho bisa nuko yo bidyandaje M23 ko Burundi bwosha bufatana bwo fata leta tabara ukayifata miri. FARDC igace ifata M23 na RDF. Ibi byose rero nibiko biratuma novuga yuko ibintu bikidadara ingaha muri muri territoire ya Fizi. Rero kubijanye n'aya makuru yizi impfu z'abagabo babiri novuga yuko biva kubijanye no kudahuruza twagiye turababwira, ariko ukuri kwa vyose ndaje ndababwire eske barapfuye bimeze gute, amagara yabo ubu tuvugana yifashe gute. Niyo mpamvu nafashe kanya andi gisaha indige cy'isaha 10 z'ubuca n'iminota 27 n'amasegonda menshane ngenda ba breaking inkuru atandi murayumva, ndetse n'abandi baza kuyivuga ariko baza kuba bamaze kuyumva hano. Namagiye ko ari je nzokwama ndabazanira inkuru ya mbere atandi na hamwe irasohoka muri kanyo kanya nzinga ndababwira ibijanye n'ubuzima bw'abasi sitegetsi cyangwa abasikari bakuru mu muhari watwigwaneho, amagara yabo uko biyifashe. Abatari baki bariko baravuga yuko Colonel Sematama yoba yasize ubuzima muri yo migwano imaze imishyikira bahuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi sindabihakanye kandi sindavyemeje, mugabo ndaje ndababwire ukuri. Biranavugwa kandi yuko uyu Afande Rugabo nawe yoba yasize ubuzima muri iyo migwano yabereye hariya muri territoire ya Fizi, yatanguye ku munsi wa gatanu kugeza ku munsi wa gatanu ku masaha y'umugoroba. Mbega ukuri nukwe vyifashe gute? Inkuru namaze kuba ndayitora neza cyane ni mu Minembwe ku nkuru narose mu masaha ya 6 z'ijoro. Avuga yuko Colonel Sematama, iyi nkuru ivuga neza ko Colonel Sematama ari hagati y'urupfu no gukira. Colonel Sematama watwigwaneho ari hagati y'ubuzima n'urupfu inyuma y'imigwano yabaye hagati ya twigwaneho na RDF M23. Aya niyo makuru y'ukuri, ntanduza gukura andi makuru nkaya. Niyo mpamvu ndagusaba ndaguha ikiganiro bene iki ukimare, kubera ko je mbafise umwanya nza kubabwira ko inkuru no ko zitari kwivumbira. Rero iyo udakimaze ubuhombye cyane, negara babwire yuko Colonel Sematama ari hagati y'urupfu no gukira. Bisigura neza yuko batara confirm cyangwa bataremeza ko uyu Colonel Sematama yoba yeretse umukondi ijuru canke yoba yasize ubuzima muri iyi migwano yabaye hariya mu Minembwe. Reka renda babwire uburyo Colonel Sematama ubuzima bwe bwifashe maginga tuvugana, ndetse mu nyuma ndaza kubabwira n'Afande Rugabo uko bimeze. Amakuru avuga n'amakuru avanze n'impungenge niyo turose kuri uyu mugoroba avuye mu Minembwe. Nava mu mugoroba wejo
Colonel Sematama ari hagati y'urupfu n'ubuzima inyuma y'imigwano ikaze yahuje abagwanyi batwigwaneho n'aba M23. Ni mu Minembwe ibintu biracari bibi cyane nkuko amakuru ava ahantu hatandukanye avyemeza. Colonel Sematama umwe mu bayobozi bakomeye batwigwaneho yarakomeretse bikomeye muri iyo migwano yahuje twigwaneho na M23. Mwumve, Colonel Sematama yarakomeretse cyane bikomeye. Colonel Sematama yararaswe amasasu menshi mu migwano yabahuje n'igihugu cy'u Rwanda RDF M23. Abariko baravuga ko yapfuye nibaza neza ko iyi nkuru amakuru bataratoza neza, ariko amakuru yemeza neza yuko Colonel Sematama yarashwe cyane mu migwano yabahuje na M23, ndetse ubuzima bwe buri hagati y'urupfu n'ugukindabandanye ndababwira ukungene ibintu bimeze. Iyo migwano bivugwa ko yadutse inyuma yo kutumvikana gukomeye hagati y'izo mpande zigera kuri zibiri. Amakuru akomeza avuga ko twigwaneho yifuza guhagarika imigwano, kureka FARDC igasubira kugenzura uturere tumwe tumwe. Ni mu gihe M23 yo ibagwanya cyane. Uko kutumvikana kwatumye haba imigwano yamaze amasaha menshi kwera ku munsi wa 5 kugera ku munsi wa 6 kuva mu gicugu gushika ku munsi wa 6 masaha y'umugoroba. Muri iyo migwano kandi Colonel Sematama bivuga ko yarashwe cyane amasasu menshi cyane, akaba agwa aremvye bikomeye cyane. Amakuru ava aho hantu hatandukanye avuga ko ariko aravurirwa mu Minembwe, ariko ubuzima bwiwe bugifise amakinga menshi cyane. Naho munsi hari uno munsi hazindutse hari umunsi w'agacerere, agacerere kabonetse, amakinga n'ubwoba buracare bwinshi. Imyanya y'abagwanyi ntirahinduka kandi nta masezerano mashasha arashigwa ko hagati y'impande zitandukanye yuko bahujishe badasubira kugwana. Dossier ya Minembwe rero iracabandanya guhinduka, kandi ndabemereka neza ko nza gukomeza kubabwira ukuri cyangwe ndabatangariza uko biriko biragenda hariya mu Minembwe. Rero mumve neza yuko Colonel Sematama atarufugwe ruremezwa, ariko yararashwe bikomeye cyane, ubu akaba ari karavurirwa mu Minembwe. Ico bazize sikindi mwacumvise nuko twigwaneho yashaka kuvavanura na RDF M23, bakasaba neza yuko bova mu bice barimo FARDC n'ingabo z'u Burundi bakaza kubikontrola na Wazalendo, twigwaneho igahagarika. Ariko M23 ntiyabikojejwe, yaravyanse. Niyo mpamvu havubanye ku kudahuza haci hatangura imigwano, ndetse iyo migwano yakomerekemo abasikere batari bake batwigwaneho n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse amakuru avuga yuko hariho n'abandi bashoboye kwasiga ubuzima ubwo nyene muri iyo migwano. Abatari baka barenga 150 ku mpande zose baramaze kwasiga ubuzima, n'inkomere n'isizike, n'inkomere nyinshi cyane. Ndetse biragaragaza neza yuko icuka kitagira iciza kugeza ubu tuvugana hagati ya twigwaneho n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Rero kubari bazi neza yuko Colonel Sematama yapfuye nta biremezwa, ariko yararashwe yongera araswa mu buryo bukomeye cyane. Tuza gutohoza tubabwire uko amagara yiwe yifashe, ariko nta cemeza yuko hariho urupfu rwa Colonel Sematama rwabaye. Hari yandi makuru ariko aravugwa ku bijanye na Afande Rugabo, bivugwa neza yuko nawe yoba yarasize ubuzima muri iyo migwano. Ariko entreta nagabandi ndababwire uwo Afande Rugabo uwo ariwe. Uwo Afande Rugabo yitwa Rugabo Fidel, niyo mazina yiwe y'ukuri. Amazi imisi muteko muramubona ashininga avuga amajambo. Numwe yavuga ko azokubita abarundi kugeza abaherekeza impaki Bujumbura, akavuga neza yuko agomba kugwana igihugu ciwe Minembwe, ababwoko bwe bwo mu Minembwe ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibigira bivuze, ariko amakuru maze kudushikira bivuga yuko yakomeretse nawe cyane, arashwe nabo banyarwanda. Colonel Rugabo yararashwe nabo banyarwanda. Niyo mpamvu mazi imisi muteko muramubona kuri zino mbuga hari amakuru avuga neza yuko yarashwe. Ibi ndiko ndababwira mbwa munyonda zo kwashiramo video yamarira mu mpera za kino ganiro zibiko birabera muri Goma. Ariko ibijanye na Rugabo Fideli nawe ntiyapfuye, nta biremeza, ariko nawe biragaragara ko yarashuje. Bisigura neza yuko M23 yari ifise target canke yari ifise gahunda yo kubanza kurasa amwe mu bategetsi bo muri twigwaneho, ibamara ingufu hama ize kumanipira canke ikoresha ivyishaka yitwigwaneho. Aya niyo makuru ndiko ndakura ku mirongo y'urugamba yizewe.
uyu Rugabo Fideli yarashwe na bamwe yita base, bamwe yita yuko bamugwanira none baraye bahaswe kumuhitanira ubuzima. Bamwe yavuga yuko ari base, bamwe yavuga ko azogwana igihugu cy'u Rwanda, nibo baraye bahaswe kumuhitanira ubuzima. Ariko ino nkuru turacayigenda ko runonoka kegake, turaza kumenya ukuri kwayo, tuze tuyibabwire atakibazo nakimwe. Nababwikaje nama ndaba breakinga inkuru benizi ndaziba breakinga, hama nkabasaba kunkurikirana muri benshi musangiza ibiganiro abandi kugira ngo baze baramenya ukuri, ntibavyumve nk'amatangazo canke ibibwirano, baze barabimenyera areta initiale, muze murabisangiza abandi kugira ngo mushobore kuza baramenya uko biriko biragenda. Nijeje nyene nzo kumara babwira inkuru ziba zigezweho mu buryo nk'uko niyo numvise inkuru na nkobo ndababwira neza yuko Jean Claude de Black ni keshi mwijoro ntabwo njyama pe meruka itiro ryo mwijoro kera mandiko ndabatoreza ndaba makuru nyene biko biragenda kugira ngo nimuze gucegwa muje kubuzimwa amaze kuronka zino nkuru mba nabashikirije. Niyo mpamvu nitanga mu buryo ubucanga ubundi kugira ngo murare mumenye ukuri kw'ingene vyagenze. Rero nta kuryama keshi mwijoro mba ndiko ndabatoreza. Ikiganiro ndiko gikora mu masaha saa 10 zirabura iminota, ariko kugira ngo muze kuzindira mwamenye ukuri. Hama muri kindi kiganiro ndaza kubabwira izindi nkuru canke andi makuru bariko baravuga ku mirongo y'urugamba. Ndabasaba rero kunshigikira mufite na subscribe, kuko murabona ubwitange tugira. Ndashimira cyane abantu batugurira amazi, hari uri muri Korea y'Epfo yanguriye amazi ndibaza murayabona muri studio, ndanahikaze cyane abemeye kumpindura ino studio ngahe nyuma, barabonye ko bidashemeye canke uburyo mfatamwo ama image canke ibiki ngo bakwiye ngo bagomba kubihindura. Narabashimiye cyane nubwo ntarabona aho bigeze, muganizere ko bizogenda neza, kuko ngo umushefu ntiyishuzwa aributswa nuko bimeze. Rero ndababwiye neza yuko ibintu bikomeye hariya mu mititware yafize hariya mu Minembwe. Ikindi bababwira neza nuko muri Sud Kivu nyene amajana y'abagwanyi ba M23 bariko barava muri Bukavu baja mu misozi miremire ya Kaziba bakoresheje inzira ya Kaziba mu buga Minembwe. Iyo ngendo yagaragaye kuri uyu wa Mungu igihe cy'isaha 10 plutôt igihe cy'isaha neza gatondo. Ana makuru uvuga yuko ntaranderiye ko kumva yuko bariko barava muri Bukavu baja za Kaziba, bisigura neza yuko ano makuru ndinze ndayamenya, hariho n'abandi bayamenye kumbanziriza. Rero niyo mpamvu naheza ngo mpanike ngo ndababwire ibindi byinshi mbere ko turangiza kino kiganiro. Mu nkundire ndababwire ukungene ngaha muri Sud Kivu abazarindo bacanye mu bwabo, abazarindo bagwanye entre yabo. Iyi nkuru namaze kuba ndayironka, ndetse n'inkuru yanambabaje cyane kumva abantu bariko baragwana ikintu kimwe bahindutse nk'abanyarwanda bariko baratikurana hajya mu Minembwe. Rena wazarendo hari ibice yo nyene ubwayo yagwanye ibintu bitangaje ndetse binababaje cyane. Ni migwano ikomeye yatanguye kuri wa gatandatu aho bitwa muri Lubutu, ni ku birometero 245 werekeza muri Kisangani. Ni hagati y'imigwi ibiri ya wazarendo. Umugwi umwe wa mbere uyobowe n'uwitwa Mando, uvuga ko ushigikiwe kandi ukanafashwa na FARDC, uriko uragwana n'uwundi uyoboye n'uwitwa Generali Bokuyu akomoka aho nyene muri Lubutu. Amakuru ava muri ako karere avuga ko iyo migwano ifitanye isano no guharanira inyungu z'ubutunzi n'ubusahuzi bw'ubutunzi bw'aho hantu. Kubera ko umutekano ari muri ako gace, abene igihugu benshi cyane bariko barahunga kuri uyu wa Mungu, bariko barahunga bafata inzira yerekeza Ikisangani kugira ngo bikingire ingaruka z'iyo migwano yariko irahuza abazarendo. Kari barimo ndibaza neza murumva yuko ari ibintu by'akamaramaza, ibintu bisa nabi kubona abantu bariko baragwana hafi inyungu zabo kandi bogwaniye inyungu z'igihugu. Rero abo bazarendo bariko baracanamwe, abenshi ndaze mucamuvuga ati ko Tide Black wamenye ibanga ibintu wari kubitubwira, ariko je nababwiye neza yuko ntazobabwira inkuru kubera santima. Ndabizi hari abaca bamfata ngo uswe ngukorera ngo M23 nkora M23 gute. Na wazarendo nayo nkorera kubera ko na wazarendo n'impemba, jewe nkorera abarundi bene wacu ndetse ngakorera n'abakongomani bishakira amahoro, nkaba bikora muri ya faso kugira ngo sobore kubereka ukuri kuri ku mpande zose, ukuri ku mpande zose. Ariko nta narime nzigira ndeka gutera amabuye umuhari w'agatsiko k'abanyarwanda cyagiye kwica abakongomani kabaziza ubusa. Rero kubaza kuvuga ko namenye ibanga murahaye kwaze muri commentaire, n'ukuri mu mbabade simenye ibanga muga kubona bacanyemo
turabivuze bazarendo mwisubire ku Karasanyi uhanura bazarendo bagenza bare ngaho muri rutukutu ni rutukutu rutukutu no donc n'ahantu habagoye kuvuga ariko Karasanyi ndazi ko nkurikirana cyane uzi guhanura bazarendo bagenza kugira ngo bavanure n'uwo mutima ubuhimbiri cyane iyo nyifata nziza mu gihe muzi ko muri ko muragwanira ubuzima bw'abene gihugu mwe mugaca muza guprofita amanyungu yabo ntabwo muzo muri ko murerekana patriotism abo muzo muri ko murerekana yuko mukene amaronko hari nayo muri ko muragwanira ubu tuvugana rero singomba kubarambira cyo kubabwira byinshi kandi abashimiye cyane mwese bari mu kiganiro cinda bashiramo ya video yumwumva Maria yabari muri Goma ngene biko biragenda hama mu mpunde ama like mu mpunde ama subscribers mu mpunde byose mubona nkeneye hama ibintu bibandanye bigenda neza ndaza kuba iganiro sizere ndazi ko bahari bakiraba amasaha yagiye ariko aho kigira ko ni sizere top murabizi ko namana yabategura kugira ngo mubandanye mumenye kuri biragenda ndacari hano kugira ngo ashobore kubategurira ayandi makuru meshe cyane ibintu ku ngo rugamba amakuru yo muri ruwa yandazi ko muyakene migano kiza gukurikirana ndaza kuyababwira ni menshi nza kubabwira big shout out mwebwe mwese mumaze kino kiganiro muze kumante mu mwete bwana ko Dide Black ikiganiro nakimaze nuko ntafise ico no guha no hita ndakugabira amahera no hita ndakugabira amahera ariko ntayo ngira ariko bunyihanganire kumbure bizocamo nikanyarwanda akunda kubivuga kumbure bizokunda rero mukuri ino video hama duhure muri commentaire kugira ngo dushobore gusangira ivyiyumviro dushobore kuyasangira ikiyago murabizi yuko ata commentaire nimwe jewe nigera nirengagiza zose ndazishura atakibazo na my name is Dide Black. Tunaishi matraumatize mingi sana mpaka leo kwenye tuko traumatize shi watoto ya Est. Ijapokuwa we ndio mwenye ulitosha kichwa ku reseaux sociaux unakuya sawa vile unaturepresente, lakini tuko na matraumatisme za mingi. Haiko kila mtu ndio mwenye iko na morale sagisi wewe unakuaka nayo yenye unafanya. Tuko na matraumatisme za mingi sana kwa Rwanda. Rwanda walituacha na masekele za mingi zenye un jour peut-être atungekutana naka nazo. Bajirani yetu bali kamataka watoto yako wote akabatia mubino bakatwanga danono tuko tunaona bakatwanga watoto mtoto watu waza wanatia mukino anatwanga hivi ni vile tuponyoshaka baba yetu aliwasikiaka kwa biko banatokea akatukimbizia mupori wengine mtoto wa kuzetu akazama tulikuwa pembeni ya mtoni akazama na maji. Ile yote tu ya Banyarwanda dada yangu munaona sisi ile yote tu ya Banyarwanda wale na niko na 4 danono kama leo mimi je retrouver niko na problème za santé ndio juu ya hivi danono juu ya hivi ya Banyarwanda unajua nishaka dada yangu. Ndio maana Mungu wa mbinguni akutie nguvu. Mungu wa mbinguni akutie. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas. Mais Mungu wa mbinguni akutie nguvu. Paka leo mnaliaka, najifungiaka nalia. Najiuliza nalia na nani? Hai kwa kila mtu mbele explique histoire. Ambaye naambia kwa Mungu. Uko na kumbuka bandugu yetu wenye leo biko wanapitia masufrance za pata. Shia Mungu atupatia neema tukatoka basi mweyo mwingine kama leo tuko na maazili politiki. Courage dada, courage. Sijua nini tatutoshaka mwa traumatisme dada yangu. Sijua peut-être Mungu yeye peke. Au kesho yake tukiona nchi yetu inakuwa libere. Peut-être hata siku moja. Ashi tunaweza pata hata ile penjike ya vitu yenye tulishakapitia. Leo tukiona gisi batu biko banakuwa traumatize. Leo Goma kwa hii vita hapa. Wanaviole bakuzine yetu. Anaba viole tena même histoire ni les répéter même histoire ni lewe kuna jirepete Goma biko banaba viole na banabambia sans prudence awezi kama hawezi batia na prudence dadodo awezi kama taka poti poka baba kamate mwili kwa mwili nini tena ikesho watakuwa
ni nini? Aba Banyarwanda banatutakiaka nini kwetu Kongo? Si batuache basi, washatumaliza, wanamaliza mafamilia zetu, wanamaliza vizazi vyetu, banatuache na maprobleme za sante. Si batuache basi, si batuache basi. Dada, nilikuwa napenda tu nikupatie moyo, ijapokuwa na mimi niko na mablessure. Merci beaucoup dada yangu na courage. Mungu akupatie nguvu ya kuchunga wale watoto wenye Mungu alikubariki dada yangu. Courage sana dada. Modérateur, c'est Kata live. Kata, s'il te plaît. Kata live. Kata, s'il te plaît. Katako. Alo babandaki koloba boye bazwa bana na bango misato ya 3 ans barwande batia bango na liboka bakoma kotuta bango lokola pondu nde makambo bandaki oloba awa atikala na malade balala esa prudence. Modérateur,